Hello best fam mumeze neza jewe ni Bernice Nahindavyi muri Gasongabugari show kuri Best of 257 umutumire wacu rero twamwakiriye kuri Flamboyant Gardens karibu dusangire ikiyago nawe ni sawa mumeze neza Ego meze bien okay kubata kuzi wo kwidekriva gatonya uhereye ku izina ryawe Moi c'est Sefth, ça c'est le nom d'artiste. Le nom que mes parents m'ont donné, je m'appelle Sefth. Ma danse latine. Ma danse latine, quand je parle de danse latine, c'est ma salsa, kizomba, bachata, compa, etc. Nzo sanzwe wigisha. Ego. Ubitanguye rya, genre watanguye kubimenya ryari, then kugeraho uvyigisha. Maintenant, ça fait presque 8 ans. Parce que j'ai fait 5 ans en tant qu'élève. Maintenant, ça fait 3 ans en tant que professeur. Et professeur professionnel. 8 ans, vous avez 2015. Oui. Eh. Donc, ok. Ivyo nagira mvuga ndabizi. Wavyigiye he? Amaninde yakwigishije. Est-ce que wagiye muri ama pays latin kuvyigirayo cyane? Non, j'ai appris par ici au Burundi. Et avant, j'étais au club Nobleza. J'ai fait à peu près 2 ans, 3 ans au Nobleza. Et c'était que des salsa là-bas. Et d'autres, donc les autres styles de danse, c'était que les initiations. Et après, j'ai fait mes propres recherches pour évoluer. Et amache nisanga mu ma style ya kizomba niyo kwera ma style ya kizomba ino ntiyari bien évolué, ntiyari bien développé. Yarahari mugabo ntiyari kuri niveau ishimishije. Nk'izo style za compa, umva bachata byasaba yuko umuntu agira effort kwera kenshi kera batamba cyane salsa. Ego nivyo. Ndibuka kera tukiri batonya uzumva sasa gute. Bachata ntanguye kuyumva vuba. Kizomba si kera cyane na nyene na compa. Okay. Ni giki cha kwanspire utangura kugira izo dance? Cyanye inspire kwera nasanzwe nakunda gutamba kuva nkiri umwanya. Kubera ibintu byo gutamba ni ibintu usanga ukivuka urabyisangamo ugasanga ukunda umuziki, havuyemo gukunda umuziki ugasanga ukunze no gutamba. Kuko havuyemo no gukunda gutamba usanga ukunda no kuririmba. Hama rero byace bituma yuko nanje mvuga ati ubwa mbere nabikora nka occupation kubera ubu taritahura kamene. Ubu byisangamo bifata nk'umengo ni ibintu byo kwiryohera. Mugabo avec le temps ugasanga utangiye kubidevelopa ukabigira professionnel. Okay. Est-ce que ni qui nous passionne cyane? Est-ce que nizo danse nyene canke hari izindi passion aussi? Oui, j'ai d'autres passions aussi à part de la danse. Je suis le coach sportif et pour les gens qui font la musculation. Et j'aime chanter aussi, même si je suis pas professionnel, mais j'aime chanter aussi. Uraza kuturirimba? Oui, pour danser, oui, on va danser ensemble quand même. D'accord. Merci beaucoup. Hama ni kintu umaze gushikako hamwe wumva ko uri fier? Bon, icyambere nuvuga ko umaze gushikako. Kuko bavuga ati ngo Imana iguha ibintu, iguha abantu nabo haguha ibintu. Rero danse yamaye ibintu, hama abantu nabo bakama ibintu. Kubera c'est grâce à la danse que maintenant je voyage partout. On m'appelle, on m'invite pour donner des cours de danse au Rwanda, au Congo et dans d'autres pays aussi. Donc, au niveau international, c'est grâce à la danse. Ok. Watubwira painful story yakubayeko. Ikakubabaza uva kanarira. Ikintu cyashikiye nkanarira. Bon, ibitubabaza ni byinshi, twitwa ni byinshi, bimwe bidushira mu buzima, n'ibindi utaba twiteguriye. Hariho kubura umuntu, mugabo kubura umuntu, egura babara mugabo ukamwibagira. Nuvuga ko ikintu cyambere cyambabaje vraiment kera cyane. Kwari ukuti sinari byitahure kameme. Kumukunda. It's okay. Turabana umuntu atagira urukundo. Ninde kwanza? Arari. Ego vraiment
Okay. Ama danse latine kuzitamba harimo akarusho urakuramo quelque chose. Bon, ego cyane gose mbishije na danse. Cyane gose. Donc twese twoza ngo tworonka quelque chose. Ego uvuga ngo ni woronka mugabo bivaye no kuntu vyitwaramo kuko icyambere dans tout ce que tu fais tu dois avoir les objectifs. Tegeza ko ufise ahantu ushaka gushikako. Udafise ico kintu ushaka gushikako ibintu byose ubona ko woronka navyo woronka muri ako kanya utari bisaba kwanza kwitahura ivyo bintu urimo ukabifata nk'akazi. Par exemple d'aujourd'hui ndashaka kuvuga ati kuri niveau ngezeko ndasinya ama certificat. Je travaille avec ndakora na Arena, IFB, Kiri Garden. Umva abantu bose yaba batarambona ikindi mo ni bari kuba bandonse. Bari kuba bampamagaye. N'amashure ama école belge naho nyene ndigisha abana baho. Même les ambassadeurs ndabigisha. Ama grand personnalité umva n'ama performance mazogira menshi mazogira na ouverture y'urunani na New Star. N'ama evenement menshi cyane atandukanye barantumira barabibona. Ego. Hariho abantu zenya ama préjugés bakunda kugira ku ma danse latine. Ati abantu bazitamba n'abantu bamaze kununi baza ko baza kuvyumva sindinda kubivuga. Ego. Est-ce que nivyo canke biva kuki kugira abantu bayinde bavuga gutyo? Bivuze nivyo kubera nka kera par exemple bavuga ko abantu batamba danse latine abahungu cyane cyane ko baba ari abapede. Hama kiri naco abantu babivuga ati ngo bajya abahungu bakunda gutamba bakunda abakobwa. Urumva ibyo byose nivyo sinovuga ko atari ibyo ari abahungu bikomporta nk'abapede barimo no mu madanse de développement babona gusa kimwe serafisi kuno abaje ameze umva umuntu wese no cyumujije. Rero nkatwe muri danse nk'aba profe kandi hariho n'abantu bavuga ati nkabijya bintu uri kura bitamba n'undi muntu hari ukuntu cyo wiyumvira ibindi rero muri twebwe tuvuga ati dance first think later banzo bimbi byo kuratamba kamwe byo turatambana negerezwa kubiviva ndakuraba twarana mu maso tugatwengerana je suis obligé de le faire même si naho no banshavuye kujya kwa danse traditionnelle bari obligé gutamba ko baratwenga nawe ubabaye tegeza gutwenga. Ategeza kuba maka romantisme kubera danse ni romantique tegeza kubamo. Ego. Okay. Ou de partager a funny moment yigeze kuba uri kurata kuri piste de danse. Ikintu nyene gitwengera uvuga ati maybe n'umuntu nyene ndazi yavyishe byose canke sinzi. Ikintu nyene kiri funny. Bon, ikintu kimaze kunshikira nka jewe ndiko ndatambana n'umuntu. Mugabo. Ni byinshi. Ni byinshi cyane. Kubera bon, twari tutambana n'umuntu, je ndiko ndatambana n'umuntu. Bahise dufatiye ku muntu w'umudebutant. Ku muntu je ndakunda imbone uri kuraryoherwa gusumba jewe. Kubera iyo uryohewe nanje mba ndyohewe. Kubera bituma yuko ba motiver n'ivyo ndiko ndakora. Kandi c'est ça qui te fait pour être un danseur professionnel. Il faut que je te partage le plaisir que je me sens. Faut pas que ngumanje gwaje nyine utajyohewe quand même. C'est ça. Hari akantu shaka message ugira umuntu yifuza gutanga danse latine. Bon, cyane kubajya abantu batinya kuza kwiga gutamba danse latine vraiment mufise ubwoba pour rien. Kubera danse rafise ama niveau, hariho niveau débutant, niveau avancé, niveau intermédiaire. Ivyo byose uje kumva uriga ari amapa basique, hariho théorie na pratique. Théorie na mapa basique uri guri wenyene kandi biroroshe kubera ni mathématique. Kandi uvuze mathématique tugira gutaba wumva mathématique totama. Kubera amapa basique par exemple. Salsa pa basique yayo maguru harura 1 2 3 kizomba ni 1 2. Umva kizomba ni ngazuki. Harimo amapa ugira ngazuki kandi biroroshe cyane. Kandi gutamba arabaca bitwaza imyaka ngo je ndashaje ubundi nawe ngo je ndashara umujene. Danse nifise imyaka kuko ndigisha ku bana bahera kuri Sefth gusha ku bantu bafise na 60 70. Wow. Yego. Siri nyuma cha. Bigasenda kimwati. Ego. Ndabisubiramo ndabisho. Oya nana kimwe bra. Nihe message woha
umuntu canke abantu bipfuza kwiga izo danse latine mugabo kibagoye bakivyimvira niyo encouragement ba bon kuri abantu rero usanga batinya kuza gutamba bomenya yuko ari ibintu vyoroshe cyane aro nabandi baca bitwaza imyaka ngo je ndashaje ngo ndakuze ngo bijye bitamba abana oya danse latine nifise imyaka kubera mfatiye ku bantu nigisha mpera kwigisha ku bana bafise imyaka 7 gushika ku bantu bafise 60 70 bose baratamba danse pour tout le monde kubera ushoboye gutambuka gutya umenya yuko no gutambuka bishobora hari abantu usanga bafise nimba ari biki mu maguru adashobora kubusha ubwa DJ sinopfangiye kwitama bre mugaka bikunda quand même woza kubera no mu ishure turigishwa nituba tuyitawe ubwo nyene mu ishure ari ama devoir baduha muhira tugakora muhira kugira dusubire turi en forme rero no muri danse nuko turaba ari ama pas basique ya théorie na pratique ari ama théorie tuguha kagumusubira muri muhira naba abantu usanga bari bimuga batazi kubuja ino ego vraiment turafasha ariko muratamba kagonyo yo byo turabimenyere nazige birimo vraiment kandi turagutaho nukuri OK katuje muri question tic tac tic tac uvuga vrai ou faux ego tugende biremewe gufuya muri telefone mu partner wawe non faux OK l'argent fait le bonheur tact oui ofuma udepensa amahera mu kuryoherwa hakuyajana ku ishuri non OK coup de foudre n'ubeshi non abakobwa bakunda cyane aba bad boys oui abahungu baratinya abakobwa babarusha amahera oui OK uwo dusigurira gatoya ingene coup de foudre ari ubeshi bon kuri jewe atari ubeshi papa atari ubeshi kuri jewe sinovuga ko ari ubeshi si ubeshi vraiment bijya bintu nivyo ari ukuntu nuvuga ko ari ukwifuza ari ukuntu ubona ugacumbuga tujya muntu uca wimagine ibindi bintu ugacumwa imagine kure cyane ubwo nyene mu musekondo ukaba umwifuje mugabo avec le temps kuko urashobora ku on dans le beauté mais c'est le comportement qui va signifier le direct qu'on va passer ensemble quand usanga ivyo nakwibagiye ko sivyo cyane peut-être nivyo hamwe usanga ya coup de foudre yavuye mu ba relation ndende mariage etc. Je birabaho mugabo ça signifie pas que tous les chemins s'amènent au mariage. David. Oui. Sefth ndagushimiye cyane. Merci beaucoup. Akoze kuza turagushimiye hamwe na best femme nibaza ko ma inscription zo amaje. By the way, jina nshaka kuza kuitama mugabo manhiko ndavyumvira. OK. Maybe nzogera nzodesida. Pour que ça se passe bien, je préfère même comme maintenant on peut faire les pas basiques. OK. Ego nta kibazo vraiment. Kugira tubereye ko vyoroshe ifo ko mubiraba kamene duhere kuri nyene. Oya, duhere kuri nyene. Papa ndagoye. Narakimwe. Akamonyura vraiment. Namemereye 10000. Caragonyura ego. Tubereka exemple vraiment kugira mu vyemere. Nimuvuge ngo yarabizi dufatire ku nyina atabizi. Tugire du pas basique nka tubi amatugira akaba. OK.